bakuzi bari Mix TV ndaburangitse cyane nizera ko mumeze neza abari mu bihugu bigiye bitandukanye mu mpande zine z'isi turabwiye ko tubakunda mubanaye mugira subscribe kuri Mix TV tubazaniye umutumire ari ubwa mbere aca kuri Mix TV reka tuyage nawe abandanye atubwira ivyo arimo n'umukinyi mu filme reka ndamuramutse tubandanye tuganira abiri atatu ni sawa kubaho sava maze neza ego kubatakuzi okwidondora kubadasanzwe bamenyereye nitwa Nzitunga Isa nkamenyekane cyane ku mazina ya Nzissa niryo zina nkunda gukoresha muri aka kazi nyene nkunda gukora rero nkaba mvuka i Burundi ariko nkambarizwa ngaha ndiko ndakora ibintu bikorwa mu gihugu cy'Ubudagi ariko ndashima Imana ndamutse nawe ariko aradukurikira bose gira amahoro mubwira aho muba mwubahwe ego uwo kumva Nzissa yo kumva iyo mvishe Nzissa bumva ibintu byinshi kwivuga biragoye ariko gerageza Nzissa ni umukinyi wa filme Nzissa ni umuntu sinzokunda gukora business Nzissa ni umuntu akunda gufasha mu bintu bitandukanye ariko cyane cyane mu bintu nzwi kuri filme cyane hamwe no kuba nkunda gukora ico no kwita ndakunda gukora n'udupoeme ariko sida dupibiya cyane ariko ndakunda kudukora ngira ngo vuba cyane natwe muzotubona ego tumva Nzissa twatumvise Nzitunga Isa Nzissa nivuye muri Nzitunga Isa ni Nzissa Nzitunga na sa ya Isa okay cyara Isa Nzissa Nzissa mu Kirundi umuntu avuze ngo ikintu kiri Isa Nzissa afite ni unique unique mu byo nkora ndi unique muri vision by the way urumva abantu bashobora kucabibaza ngo none ngo kuvuga kuri unique ariko ukabukora nk'ibyandi bakora cyane kuri nyuma ariko mvuga ko ndi unique kubera ko ndumva shaka kugira ikintu gitandukanye n'iby'abandi bafise ego Nzissa tuje kukubaza amagambo ajanye n'ibyo uburiko urakora cyane mu bintu by'amafilme twatuzi filme subwambere uyikoze twarakubonye mu mafilme wakoze mu Burundi ubu rero ngaha mu gihugu cy'Ubudagi tubona ubananye ibintu bijanye n'amafilme nihe nambamye uri kurabona yuko ibandanya igaruka nkuko wagiye ubikora mu Burundi intambamye zihari ni nyinshi kubera uyu mwuga dufise cyane uyu mwuga w'ibintu dukora ntabwo ari ibintu byoroshe intambamye ya mbere urumva iva ku bantu ku nshuti abagenzi abandi bantu batandukanye shaka kuza ngo ivyo bintu uriko urakora uri mu Budagi mani warashitse mani uriko urakora ntawe bizokushikana urumva ariko no kuvuga ngo we aza nk'umuntu umenga bikaguhanura cyane kugira gukora ibintu byiza kureka ivyo bintu ko bizogutakariza umwanya bigutakariza amahera bigutakarize ibintu byinshi kubera ko ariko abatazi vision cyane impamvu ituma ukora ico kintu rero umva yo ni intambamye ya mbere hanyuma intambamye ya kabiri gushutinga ngaha mu Budagi ntiba byoroshe kubera murabizi benshi barakora abandi bariga hari abiga banakora naje niko bimeze then ugasanga uri kuriga uri kurakora en plus ugomba no gukora nivyo wiyemeje gukora rero bisaba hard working bisaba kwitanga bisaba gukoresha ingufu nyinshi umva nayo ni intambamye imwe mu ntambamye zitandukanye zituma umuntu ashobora gucika intege canke atashobora kubandanya ivyo yatambuye yego tukuzi muri filme mbatinze ubu uri muri filme ubuhemu burenze niho beshi kubera abantu beshi n'abakunda iyo babonye ifilme bakanzura umunyarwanda cyangwa umurundi je n'umurundi ariko mvuga ikinyarwanda nshobora kuvuga ikinyarwanda
cyo kugerageza indimi zigeze mu ndimi 9 zitandukanye Kinyarwanda ndashobora kukivuga kandi nkikivuga neza naringiye kuvuga nti mbere yuko ntora titre y'iyi filme nabajije abantu barenga 3 ndabwira mbega ubuhemu ni Kirundi cyanye ni Kinyarwanda ariko twasanze hose gifitinga kubera ko murakubwiye ngo umuhemu wa muhemu si Kirundi action filme uyifata nk'akazi cyangwa ubikora nk'ukwishimisha normalement ntabwo navuga ngo filme ndayifata nk'akazi kubera ko irahinduriza muri no mwanya ariko kandi none navuga ngo ndayifata nko kwishimisha kubera yuko ndashaka kubikora kinyamwuga ndashaka kubikora nk'umuntu afize icyerekezo cyane vision yahashaka gushika rero muri no mwanya ndiko ndabikora nk'umuntu afise yashaka guja sindabigira umwuga kubera ko sibyo nkora byonyene se ibindi bintu ndiko ndakora ariko ngamije ko bientôt nzobikora kinyamwuga yego uri karadukurikirana uwo mubwira filme ari mu Budagi iyo ikina ikagira ikimufashije mu iterambere giyo burya iyo ufise vision kagerageza no gukora kugira ngo uyishike ko uba uri kuratagetinga gushika ahantu kanaka uba ubona nta muntu numwe atazi uyu munsi yuko filme yinjiza amahera nta muntu numwe atazi ko filme ari umwuga mwiza kandi iriha amafaranga menshi filme irarusha n'umuziki hayi cyane filme irarusha n'umuziki iyo wabikoze neza gusa kubera yuko aho twakuriye canke abantu twagiye tubona badutanguriye cyane cyane aho tuvuka ata muntu yabikoze ngo bimubesheho uvuge ngo uyu muntu ibi bintu nivyo byamubesheje cyane nivyo byamugize wari we biragoye cyane ko abantu benshi bavyumva ariko ugiye kuraba mu buryo buri international urasanga abantu benshi batandukanye barabaye ba star barabaye abantu bakomeye cyane kubera filme rero filme ni ikintu ushobora gukora kikakugeraho kikugeza mu gihe ubikoze neza kandi no mu gihe ubashije kubikora mu buryo bukwiye twinjiye mu buzima busanzwe bwawe naho twinjiye mu direct mu kazi kawe hari abantu benshi bifuza kumenya mu Budagi ubayeho gute bifuza kumenya kungene wifatanya n'ubuzima bwa misi yose bo kubifatanya n'ubuzima bwa misi yose n'ibintu biba bitoroshe kubera ko hano mu Budagi murabizi ko ikintu cyose ari umwanya kandi umwanya nawo n'amafaranga kubifatanya ntiba byoroshe ndagerageza uko nshoboye ni ukuvuga ngo amasaha make mfise ngerageza kuyabyazamo umusaruro kubikora kubera yuko murabizi mu Budagi abantu benshi bamwe baba biga abandi baba bakora abandi baba babikora byose hanyuma kacu usanga umwanya wo gukora ibintu bya biri private ni umwanya muto cyane ushoboka rero jewe ngerageza kuryama umwanya muto kugira ngo mbashe kugira ico nkora muri ya vision yanje nshaka gushikako ndabe ko hari ikintu nokora then ngerageza ku avance uwo afite icyitegererezo ari mu Budagi yifuza kuza gukinana nawe ahashima ibikorwa byawe ukora niki umubwira kugira abone ko yo kwegera canke niki cyo musaba yobo bategereza kuba afise naco kugira muze kwifata cyambere no kuba akunda ibintu hanyuma icya kabiri kuba yitegura kubaka future kubera ko abantu benshi bakunda filime abantu benshi bakunda kumva ko bokina ariko gukina nivyo biraryoshe yuko ari ikintu gikunda ukinezerewe hanyuma bientôt peut-être kikanakuriha aba ari ibintu byiza cyane bishimishije ariko hari abantu bazi ko aza gukina filime umunsi umwe akacarara yandikishije izina aza gukina filime umunsi umwe akacara arara musana kuvuga ngo abantu dukina filime dufise purpose zitandukanye hana bashaka kubikora nk'umwuga hana bashaka kubikora kugira ngo baba abastari bamenyekane hana bashaka kubikora kugira bikuremo amafaranga hari n'ababishaka byose rero no kuvuga ngo
ku muntu aba avyifuza d'abord agomba kubanza kumva muri we ko ari ibintu akunda. Iyo amaze kuba bikunda bimuha amafaranga bitayamuha nuko iyo abikoze neza bya bindi byose yifuza kuzokuramo bizovamo. Rero twebwe nta requirement zindi dusaba umuntu gusa aba bikunda kandi yemera kwitanga kuri wa mwanya muto dufise dukoresha. Nimba ashobora kuba yofata iminota mike, nimba ari umunsi umwe nka weekend imwe mu kwezi canke weekend zibiri bitewe na disponibility yiwe turashobora kumwakira nta kibazo. Nacu usaba nta na kimwe no kuri ukaba bikunze ufise impano yawe uramwakira cyane. Tugomba kumenya abo kinisha babikora barahembwa canke mukorana nyene nkuko ubandanye bivuga ati nukuza gukora hanyuma ibikorwa bikazokwikora. Ku kijanye no guhembwa nababwiye nti ikintu cyambere umuntu atangura kuba afise vision kugira ngo yubaka ikintu, kuko amafaranga uyu munsi ushobora kuyaronka ariko ejo ntuyaronka, sibyo? Filime uyu munsi turiko turakora ntabwo ziratangura kuturiha natwe, ariko ntibivuze ko tunemvesisamo uburyo kanaka kugira ngo bikunde, ko murabizi ko filime si ikintu coroshe. Rero ku kijanye no guhembwa umuntu dukorana nibaza ko atari ibintu twoshira kuri rezo sosiyo cyane tubitangaze kubera yuko ni ibanga ry'akazi of course, ariko ibyo byose icyo umuntu akora abafisemo inyungu kanaka mu buryo bucanye ubundi. Ego twagiye tubona amafilime yawe haba ama location agiye atandukanye, ama location meza cyane atari wawe wese akubapfa kuyironka, kuko tugiye tutembera turabona hariyo location uronka twereka mu mafilime yawe ugenda urasohora natwe bitugora kugira tuzironke. Nabwo birakorohera wewe kugira uzironke uzikoreremo ibikorwa byawe. Bo ni bya bindi nguma mvuga ngo iyo umuntu afise icyo ashaka agerageza uko ashoboye kose kugira ngo ashobore kwachivinga kuri ku ndoto ziwe. Rero kuronka location ni strategy imwe mu zigize akazi umuntu agomba gukoresha kugira ngo abashe kwishika kuco yifuza. Muri make ntiba byoroshe kuko ikintu cyose ushaka mu Budage urashobora kukironka, sibyo? Ushobora kukironka ariko of course bisaba ko uriha, sibyo? Ni bya ndi mu Kirundi bavuga ngo akeza karigura. Iyo ufise amahera mu Budage nta kintu kimwe utoronka, imodoka nziza uyironka, indege uyironka, ikintu cyose gishoboka uziko kibaho kuri nosi turashobora kukironka. Rero ni kesho gusa yuko wumva ngo ndumva ko nifise cyane ndumva bishoboka. Yego hari ikibazo keshi gikunda kushikira abo abakina amafilime cyane cyane mu Burundi nkuko twagiye tubibona, babananya bidoga yuko iyo bagiye gusaba location canke bataho badatunganizwa neza n'inzego mu bikorwa byabo baba barimo, nkuko natwe byadusikiye iyo tugiye gusaba gukoresha ibiganiro ukagikorera kwibarabara ugasanga bakubwiye ati sinya kamera, birabigushikira nawe inzego zikakubwira ati zimya kamera. No ndakubesha no kuri mu Budage nta munsi numwe ndahora n'umuntu ambwira ngo ibintu bakora ngo si byiza, ibintu bakora ngo ntibyemewe, nta munsi numwe biraba. Ego twarakubonye ama image umwe mu mafilime wagiye usohora muri episode ya mbere ni ya kabiri, muzona kurikiranye cyane bose ndakubona usohora mu matrain. Train tukaba tuzi yuko hari ibintu bimwe bibujijwe, kunywera itabi, kunywera inzoga. Hoho biraguhumuriza cyane iyo uri kurafasha nk'ama image muri train. Iyo ugiye cyane cyane gufata ama image situ nk'ahantu haba batamenyerewe, ahantu novuga ngo muri private location kenshi kunda gusa urabivuga. Ndabivuga iyo bivuze baraba nimba ukwije ibyo bakeneye hanyuma bakakwemerera. Yego nihe ntambamye kuvutangura gukora amafilime ngaha mu Budage bavuga ati iyi ntambamye ihora ituma jewe ibintu mengana bihagarika, ushobora kubwira ati jiki kintu kihavuye akazi kanze kugenda neza? Muri make ntababeshe ikintu cyo gukora subtitles mu Kidage cyo kintu kinkomeretse cyane, kubera impamvu kinkomeretsa bifata umwanya munini, bisaba kwiyumvira cyane context ubyandikamo, uburyo bitahuramo ku buryo n'umuntu aza kuba ari karasoma araba ama image gusa cyane amajese y'abantu aza kumva ko
ibyo uvuze bihura n'ibyo ukoze cyane cyane rero si nk'izi filime zacu tuba dukora y'amaseri ni histoire cyane nta actions nyinshi zirimo zituma umuntu avuga ati basi naho ntumva bijya bintu bavuga basi ndaba ibyo bakora ntaziba zirimo aba ari histoire umuntu yavuze uku naka yakoze ibi naka yanganye n'uriya byagenze gute abantu bicaye bariko barakora iki bariko bavugana ibiki rero kuri subtitles zimfata nizo cyo kintu kingora gifata umwanya munini kurenza kuko biba binsaba gutraduza mu ndimi zirenze zibiri kugira ngo mbashe kumva sense y'ivyo navuze cyane nanditse birimwo neza rero bica bifata umwanya munini hakagera igihe nkumva ndarushe ni uvyikorera byose nije ndavyikora ikidagi ni wewe ni uciyandika byose nije ni usanzwe ukigira canke ufise ubundi muntu abigupangira nta wundi muntu dukora nije ndabikora mu budagi wo maze imyaka ingana bo mu myaka 2 yego ariko hari abantu mu myaka 2 usanga nayo kuramukanya badashobora kuramukanya we byaje ngira ngo biterwa n'umuntu ku giti ciwe kuko hari abantu bamwe baravye filime baravuga ati ikidaga bari karakoresha ngo nico ubeshi ariko ugiye kubira usanga ari icukuri abo bantu wabwirije hamwe bo muri make ikidagi n'ururimi mvamahanga niko bavyita rero umuntu avuga gutyo sinzi ico bagendeye ko sindamenya ko yatawe ivyo bavuze cyane impamvu bivana nko kudakurikirana nka birashoboka ko atakurikiranye kubera ko ururimi dukoresha mu kwerekana mu kidagi hari aho usanga kenshi utari umuntu bitahura byo kugora kumva uti kubera iki kubera yuko ikidagi kigira ivyitiranwa byinshi sivyo ivyitiranwa by'ikidagi bitewe na message ushaka gutanga cyane na express ushaka gukoresha kugira ngo umuntu atahure message navyo ni kindi kintu kubera ko ushobora kumenya ururimi ariko ntumenye gutranslating dufate ko umusemuzi ntabwo ari byo abantu bose naho buzi igifaransa hari igihe bashobora kugira ngo sigura ibintu umuntu ariko aravuga bivuge mu kirundi bikakugora nayo ni indi mpano n'ubundi buhinga bubaho rero ku muntu atabitahura ashobora kwibaza ngo umuntu yagiye andehoro yasije oro bitari byo rero mba babivuga gutyo sinzi kategori ya certificate bafise uko ingana ariko ibyo byose nzi ko ikidagi dukoresha kiri mu rwego rw'abantu batandukanye kandi ari ikidagi cyiza ego kiri ku mu majambo yatahanyaho yakuye ngaho mu budagi azi jambo rimwe ishiribidishi kugira bamenyetsi uwo turi kumwe ku kidagi hari vyishazi tubwire yubwiyo tumuntu ndakwanka kugira bagiye ikizere ningwe iki mu kidagi ubu kivuge mu kidagi tukivuge mu kidagi ndakwanka ishidibi nishidishi bakuzi ba Remix TV urumva ko ikidagi ataridinganye kiriko yatahanye shiribidishi uwo nawe zinigi ushanye yari amajambo make nashatse kumubaza kugira twereke yuko abantu bibaza yuko ivyo yandika ari ubeshi je turamaze kuganira bimwe muri weekends amenya yuko ari umuhinga kuko hari ivyo aza kusabira bivanye nuko nivo yanje y'ikidagi ari iri ntoyi kuyafise ndamwizera cyane ndazi ivyo yandika ko ari byiza kandi uwisomye aratahura tugomba kumenya bajya bazungu yego bigenda gute kugira bashyire muri filime yawe bo umuzungu kugira aje muri filime yawe abazungu bafise ukuntu batahura ibintu bitandukanye n'abirabure bagenzi bacu umwirabure mugenzi wacu ashobora kubona ibintu byawe akabipinga kabona yuko tacu bimaze akabona yuko ari uguta umwanya n'ibindi byinshi ariko entreta kuri urwo ruhande hari abandi bantu batahura ubuzima bw'umuntu n'uburyo ariko batahura igikorwa c'umuntu effort yashizemo rero ni muri ubwo buryo dufisemo abantu b'abazungu batandukanye baba bariko baratuba hafi baba bariko baradufasha mu buryo ubucanke ubundi mu kudutera intege mu kudusapotinga ibintu bitandukanye rero iyo baravye ibintu byacu iyo baravye ibikorwa byacu bakumva ko bodushikira
rero ni muri urwo rwego dusanga turiko turaronka abazungu batandukanye baza kudushikira, baza kudufata mu mugongo, baza kutuba hafi. Yego. Iyo baje hari ikintu bahereza? Bon, urumva ni byandi twavuze ngo nibanga ry'akazi. Of course urumva si ngombwa ko nshangira publication ngo umuntu namuhembya yana twavuganye uko twumvikanye uko, ariko ibyo ari byose iyo umuntu ari interesse n'ivyo ukora nuko nawe bifise inyungu kanaka. Ko nta murabizi mu Budage nta muntu akorera ubusa, nta n'umuntu ashobora kuguha umwanya wiwe w'ubusa, nta n'umuntu ashobora gutakaza igihe ciwe kuko igihe kiragurisha. Rero mu gihe twese tuzi yuko dukeneye kubaho, dukeneye no gufashanya, hari aho wungukira mu buryo bucanka ubundi. Yego. Twifuza kumenya dufise mu bashiki bacu twavanye mu Burundi bariko barakina muri ayo mafilime. Yego. Mbe ku bintu bohora bagushikiriza nta makomantere mabi bahora bakura mu gihugu cyacu Burundi? Bon, no ndakubesha nta ndabona. Kuko harimo bamwe muri bo basanzwe bavuga mu Burundi tukumva bari koravuga ati kugira ngo arakuranyana n'akantu kukera kiri umustare umuntu abakivugana mbe mu bakinyi bawe bisanzwe biri ivyo. Ntabwo dukunda kwinjira mu buzima buri privé kuko nimba turi mu kazi ubuzima bw'umuntu ku giti ciwe buba buri ku giti ciwe. Nkuko ntakunda umuntu ninjira mu kazi canke mu buzima buri privé, ni nkuko nanje ntakunda abanyinjirira. No kuvuga ngo ikiduhuza twebwe ngaha duhuzwa n'ibikorwa turiko turakora. Iyo turonse commentaire peut-être mbi canke ziza ziraba ivyo turiko turakora, niho twicara hasi tukaraba iyi commentaire ivuga gutya, batubwiye ko dukosora ibi, batubwiye ko tubigenza uko. Ico gihe turicara tukumvikana tukavuga tuti none uno munsi ko byatubwiye uko byagenze uko tugomba guhindura iki niki. Ariko kubijanye n'ubuzima buri privé ntabwo ndabemera ko tubikora kuko si byiza. Si byiza ababitanguye, ababibayemo murabizi abantu benshi cyane aho byabagejeje atari heza. Rero twifuza ko dushira imbere akazi cyane kurenza ubuzima buri privé umuntu. Turiko tubona filime ico tokwita filime yacu y'Indundi, kuko nubundi ndibaza gukorera Indundi. Kenshi na kenshi ikunze kuba mu majambo. Uri Umurundi ariko nturi mu Burundi. Nirihe jambo wotekerera abaterana amajambo bakinana ugasanga bariko baracafuzanye ku marezo sosio? Muri make hari ikintu mu Burundi bakunda gukora cyane twakunda gukora kera nanje nkiriyo, ngo nukubaka base. Juste abantu bamenye, abantu bagire kenshi ntabwo ari ibintu byiza kuko apa yivyubatse canke yivugiye kuri rezo sosio abantu byakera bitandukanye. Ibi turiko turavuga ngaho uyu munsi hari umuntu ashobora kuza kumva bibihushane, kumva message itandukanye niyo twe twashatse gutanga. Rero abantu babikora hari abo bibako bikaba mu buryo buri seriye, hari n'ababikora mu buryo bwo kubaka base. Ariko abo bose ngomba ndavuga ku kintu kimwe, iyo uri kurakora ikintu ubanza kuraba ingaruka zacu. Bien sûr uri kurarondera views ariko ukazirondera mu kubaka amabase mu bintu bidafise umutwe n'amaguru canke bitaguhesha agaciro. Ico gihe usanga ari wowe uri kurisenya mu buryo kuko muri ba bafana wari ufise nimba bari batanu havuyemo umwe abifashe oseriye akavuga ati umuntu ko nahora ndamukunda nahora ndamukurikirana reka nce ndamuvako ni wowe ubuhombye. Kuko cyane bino bintu tubikora nta muntu yabidutumye, nta muntu abakubwiye ngo genda ngukine ngo nzokuraba, nta muntu abakubwiye ngo genda shooting ngo nzoza ndakurabe. Ni volonté y'umuntu avuga ngo reka ndabivyo naka yakoze. Kandi abo bantu nuko bashimira cyane ko n'abantu bagaciro. Iyo arinze abikora nuko aba agusupportinze, ni nayo support ikomeye cyane renze dukeneye kubafana bacu. Rero bajya abantu babikora ntabwo babanje kwiyumvira ico, hanyuma abandi nabo bishika bikaba mu buryo buri seriye. Ntabwo ubuzima bw'abantu bakoranye cyane bw'abantu bari bafise ikintu bamaraniye ari byiza ko uja kuri rezo sosio mu buryo bwo kwambikana ibara, mu buryo bwo kucafuzanya, kubera yuko inyuma yuko mukoranye uyu munsi nejo mushobora gukeneranira mukagirana akamaro. Kuko ino industry dukenera abantu cyane, dukenerana mu buryo bwinshi.
ushobora gukora filime nkumva ko wari uyifitting ukaza ukankinira cyane wowe ukabona ko je ndayifitting nkaza nkagukinira twaguma dukinira kandi twaguma dufashanya bitari bya bintu byo guhoraho rero si byiza ko abantu bacafuzanya mu buryo canke ubundi bitewe nuko batumvikanye kutumvikana ni normal kudakorana ni normal ariko si normal kuba abantu bacabwirana nabi cyane bafatana nabi Fanny Ravine muri iyi minsi bari kwategura urubanza n'akari kajambo umutekerera nk'umukinnyi mugenzi wawe hano basigaye na 5. Okay, Fanny Ravine sindagira amahirwe yo guhura nawe ngo nganire ariko ndakunda uburyo ari hard working arakora cyane aragerageza selon naho tuzi igihugu cacu kiri selon naho tuzi income iboneka mu byo tuba twakoze situ ndavuga baba bakoze bari hariya ico no mubwira nuko yogira courage gusa areke kwibanda ku bintu biri negative ivyatambutse byaratambutse byaraheze ahubwo yubake future nziza kurenza le passé yabaye ku bintu byabaye kuko ikibaye ugitakaje ku mwanya munini ugafata umwanya munini no kucitaho ukiraba ugira gute kigutakaza umwanya wo kugira ngo ubake ejo hawe heza rero ndamwifuriza amahirwe umugisha no gutera imbere. Liberi nawe akajambo umutekerera. Liberi nawe ari hard working ariko aranakora neza cyane nawe mu bikorwa byinshi ariko arakora na focusing ubuzima bwiwe afocusing ibikorwa byiwe background ayifate nk'icigwa cabaye uko byo byaragenze ko swiwe tutazi apari ibyo tubona ku marezo social ahubwo ashira imbere ibikorwa bose bashira imbere ibikorwa then kuko iyo ukoze neza birariha iyo ukoze neza haraho bikugeza haraho bikuvana nawe bigushikana rero bose bashira imbere ibikorwa then ubuzima bwabo buri mu maboko yabo n'ibyifuzo byabo nta numwe agomba kubaho ari ntambamye wundi mu buryo bucango ubundi kuko mwese abafise destination abafise n'inzira Imana yamuciriye iyo rero uhagaze neza ugakora neza ibyo ugomba gukora nanke kugomba gushika kure. John Kay avuye mu bihugu vyiwe igihugu ciwa nyamba y'Australia yego araje aje gukora filime mu Burundi arashikiriza ijambo byuko agomba kugwanira industry ya filime nawe ashobora kuva mu Budaho kugenda mu Burundi nawe ukamufasha kugwana uteza imbere. Bo mon frère John Kay hari ikintu nkunda kumwigira ko ari naco ngira mvuge cyane. John Kay n'umuntu yagerageje kugwana industry kuko mu Burundi murabizi dusanzwe dukora filime twarazikoze igihe kitari gito ariko nta support ikwiye twaronse. Harabagerageje kubikora ariko ntibihagije kubera yuko ntibyashitse ku bantu babikeneye bose. Aho ndavuga nk'ama festival yagiye aba n'utundi tuntu dutandukanye twagiye tuba ariko gacu usanga hari n'abandi bafise amatana basigaye inyuma hariya batashikiriwe kandi byari byiza ko bashikirwa nabo kugira berekane impano bafise muri bo. Rero John Kay ni umurundi ari mu barundi bake bashoboye kwerekana impano zabo bari hanze y'igihugu sivyo turazi filime yakinye ari muri Australia gira na collabo n'abatanzania ni nziza cyane yatumye abantu bamumenya ntabwo bari bamuzi ni nkuko nanje no munsi ndiko ndubaka no industry muri Europe nekereza ko atari abarundi benshi bagize amahirwe yo kuba tanabafise baja kuzikora mu bindi bihugu situ nk'ibihugu by'Iburayi cyane muri Amerika n'ahandi nkuko John Kay yabikoze hariya cyane nkuko je ndiko ndagerageza kubikora kuko ni ibintu babizimbye ni ibintu bisaba ingufu nyinshi no kwitanga kudasanzwe kugira ngo ivyo bintu bibashe kubishikako. Rero ni respect to him, shout up, ndamukunda cyane ndakunda ukuntu yitanga ndamwifuriza nawe cyane gushika kuri vision afise ni nziza nkuko warumbaje ngo byoshika nawe kaje mu Burundi why not vision afise nuko industry yacu itera imbere nuko industry yacu tuyimenyekanisha tukereka amakungu ko natwe dufise talent dufise ibyo dushoboye dufise ico twokora dufise aho twova naho twoshika ivyo urumva bisupportinga twebwe abajeune bigasupportinga n'igihugu cacu kuko uyu munsi nimba ndiko ndakina mu Budage nkavuga mu Kirundi nkaca nshaka ko sutitere ikidage nuko nshaka ko message dutanga ishikira abantu benshi batandukanye
bientôt tuzokina mu cyongereza, bientôt tuzokina no mu kidage cyonyene cyane n'izindi ndimi, cyane ko filime turiko turakina Ubuhemu Burenze series irimo indimi zitandukanye, harimo igiswahili, harimo ikidage, harimo igifaransa, harimo n'icongereza. Rero izo zose turiko turagereza kuzimixa kugira ngo dutange message umuntu wese yumva izo ndimi zimwe muri zo tuvuze abashe gufitinga hajya ahantu cyane abashe kubayo kuri ibikorwa byacu. Yego warakinyanye filime na Mr Sami ubu akaba yaratandukanye na Rukundo TV. Tukaba tubona Kanyana nawe yaruguruje channel yiwe. Mubona yuko Mr Sami ashobora kuzimira tukamubura irenge. Bo siko ndavyiyumvira jewe kubera yuko wokorana n'umuntu agatera imbere, wokorana n'umuntu akagira hava akagira hageze. Sami imyaka akoranye na Rukundo TV ni myinshi I think. Sivyo? Bo sinzi amasezerano bafitaniye, sinzi ukuntu bakorana hagati yabo, ariko kuba yarakorana na Rukundo ntibyamubuje gukora no kuri channel ziwe. Ko je ndi filime twakinanye aho mperukira hariya twashize kuri chaîne ya Mr Sami. Filime ikunzwe, yarafise abafana, afise abantu mukurikira n'abakunda ibintu akora, kandi ejo bundi yabonye ko araserebra kwa kwije 50 respect to him. Ni ibintu bitera intege, ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ku gutandukana cyane kuba Kanyana nawe iyo fungura chaîne yiwe ni terambere ry'igihugu, ni terambere ry'impano ziri mu bantu. Ko Mr Sami niba yarakoranye na Kanyana akamushira kuri platform, hanyuma agakora afite hard working mwene ariko ndavuga, hanyuma akaronka izina, then rya zina rikaza kubaka ibindi bintu bishobora kumubeshaho, ni byiza cyane, ni byiza cyane. Ntabwo ari ngo azohorana imyaka yose, ntaho byanditse ibyo bintu. Rero iyo ukoranye n'umuntu making sure ko hari ikintu yungutse kuri wewe kandi kizomubwira akamaro nejo mumaze gutandukana, ntabwo tugomba kubigana. Twagitubona ashikashikiriza imyidogo myinshi cyane kuri Mr Sami yuko ari we muntu yakinisha cyane, akinisha Kanyana yuko ari we yakunda cyane, nawe urabishika mu banki nyukinisho ukafisa abo pendere yagushira muri filime. Bo abantu bavuga gutyo ntekereza yuko badatahura filime cyari cyo n'ukuntu zikorwa. Filime igizwe na script, ariko mu bantu babivuga cyane ni mubo bakinana. Justement nivyo ndiko ndakubwira, uyu munsi ushobora kufisa abantu batanu muri ko murakorana ariko ntibatahura ivyo uriko urakora n'ukuntu ugomba kubikora. Kuko nimba wanditse story ukavuga ngo story yanje ndashaka ko uyu muntu aboneka kenshi kubera yuko nshaka ko ari we atanga message bitewe na role afisi yariyo, cyo ntabwo ari ikosa ry'umwanditsi, si nikosa ry'uwo bariko barakinana. Ntabwo ariko bimeze. No kuvuga ngo rero iyo umuntu ariko arasigura cyane ariko aravuga kubijanye n'amarore abantu baba bafise n'ukuntu abameze, ntabwo wagomba kurango nindakina cyane cyangwa nindadakina cyane, ahubwo wagomba kuraba message yatambutse, mbega yatambutse neza, message yashitse aho ije igenda neza. Hanyuma ikindi naco iyo uri kuratanga amarore hari ibintu ugenderako. Ushobora kuba ufise abakinyi batanu ariko ukabura umuntu harore, hari rero ushobora kuba ufise ukaraba muri abo batanu ukabura n'umwe ayifitinga, bigagusaba kuja kurondera undi muntu hanze, sivyo? Ico gihe umuzanye babandi batanu bicaye ngaho ntibivuga yuko wabanse, ahubwo nuko byabananiye batabishoboye. Rero Sami sinzi impamvu petese yarabikoze, ndiko ndavuga ku bijanye n'uburyo umuntu ashobora guhitamo umuntu bakinana cyane akinisha cyane bitewe na talent afise. Ntazi exactly ngo byagenze gute kuri we, ariko uko ndiko ndavyiyumvira bishobora kuba ari ko je narakoranye nabo filime bitwa Bad Friends. Narabonye yuko atari wenyine akina, hakina abantu benshi, kandi ugiye kuraba muri timu ya Sami hari abantu benshi amaze kwandika izina, benshi cyane amaze gufasha abanditse izina bamenyekanye, abandi bamaze gushinga amacano yabo kandi batanga gukinira kwa Sami. So rero sinzi rero impamvu baba bavuga gutyo, ni nkuko bashaka kuvuga amakomantere nanje nagiye nsoma ngo kubera iki ngo baguma bakina bakundana, tu vois, ngo cyaguma mugira umugore.
kubibona je ndi umwanditsi kandi ndi umurealisateur posta yuko bari mu rukundo ndi umurealisateur bo hariyo ibintu umuntu ashobora gukora kugira ngo taking attention y'abantu bariko barakurikira ibikorwa vyiwe abantu bamukurikira niba bakunda akanyana kuko ushobora gukinisha abakinyi 10 ariko bagakunda mu niba bakunda akanyana agomba gukoresha akanyana nk'ukuntu akunzwe kugira ngo nawe bivyaze umusaruro none natabikora azoca abaho gute ko tuzi film itariha mu Burundi none bakaba bikora gute itari bon kubikora nabikubwiye abantu bose bakora filime suko babikora kubera ko baronkamwe amahera hari ababikora kubera ko batagetinga avuga peut-être ejo nanje nzoba umuntu akomeye peut-être ejo nanje nzoshika ku rwego runaka ariko Sami yatweretse yuko yabuze imodokari yakuye muri filime naho ukabutubwiye yuko filime itari bo mu Burundi sinibaza ko iyo yayironse ari uko yahembwa amafaranga ya YouTube kuko amafaranga ya YouTube ntekereza ko atopfa kugurira imodoka vyoroshe birashoboka simvuze ko bidashoboka ariko ntivyoroshe nk'umuntu ariko arakora mu Burundi ariko tugiye tubona Fanira afise imodokari Riberi nawe afise imodokari mu bakinyi ba filime Riberi ico nashatse kuvuga neza ku mamodokari neza ndasaba untahure gatoya sinavuze ko filime itariha navuze bitewe n'ahantu uri kurayikorera mu Burundi nta support ihagije iboneka ku bantu bazikora irevre hari abariko baragura amamodoka ariko nuraba yaguze imodoka yakinye kuva ari gushika ryari byamufasha imyaka byamufasha igihe kinini nta muntu yoje muri industry ya filime uyu munsi ushaka ngo ndashaka kuca muri imodoka irevre birashoboka ariko bigusaba ko ugira target y'ukuntu ukora ibikorwa byawe amahera utayazeye gusa kuri YouTube kuko hari platform nyinshi zitanga amahera hari uburyo bwinshi bwo gutanga amahera ushobora gukora filime ukabufise ya platform yawe nziza hanyuma ukaronka amahera ya publicité ukaronka amahera y'abantu bakeneye ko babera abambassadeur n'uburyo bwinshi cyane filime zishobora kukwinjirizamo juste icyo nashaka kuvuga gusa nashaka kuvuga ngo mu Burundi bitewe n'ahantu ibintu byari bigeze ntibyari byoroshe ko umuntu ashobora gukora hanyuma agatungwa na filime yonyene ari hagitangura cyane cyane nk'umuntu amaze igihe kinini birumvikana amaze kugira peut-être aba subscriber nk'ibihumbi 150 birenga ku buryo avuga ngo ninakora neza nkakora amaseri menshi chaque mois ndaronka igihumbi canje ndaronka igihumbi n'amajana ngahe ariko urumva still kubera yuko naho uronka ayo mahera kandi ukeneye ko investisa yandi kugira ngo ibikorwa byawe bibandanye kugira ngo uzoje gutandukira ugure cya kintu ukeneye bisaba umwanya bisaba n'izindi income Rukundo TV iri mu TV yarari ku isoko iyo tubajije ibeyi bakatubwira miliyoni 12 gisigura yuko YouTube irariha ariko kugira ngo iriha selon content ifise content rero c'est-à-dire quoi ni bya bikorwa ni ba abantu babikora ni gute babikora ego biro bishika kifuza umukinyi mukina bon ivyo ni icifuzo c'umuntu wari wese ashobora kugira mu bikorwa bari karakora bitewe n'ahavuye n'ahageze ariko kuri jewe muri no mwanya ntabwo ndabasha gushika kuri iyo standard yo kuvuga ngo ndashaka ndifuza ko nokinana naka kubera ko ndacabanza kubaka fondation kwifuza kuryamana gute apana gukina film mukaryamana nyene nk'umugabo n'umugore n'umuntu dukinana ntabwo bishoboka ntabwo nshobora kubyifuza impamvu ntashobora kubyifuza ni kubera yuko filime nkora n'akazi comme ari akazi umuntu dukinana cyane umuntu turiko turakorana nshobora kumufata nk'umukozi cyane nkamufata nka sister wanje iyo ndamufashe nk'umukozi umukozi wanje agomba kunyubaha nanje ngomba kumwubaha kugira ngo akazi kanje kagende neza kuko ninamwegera nkaja mu buzima buri privé bwiwe cyane nkinjira muri ivyo akazi kanje kazopfa ndwa yabizo yanje nzonda yisambuye iyo ndamufashe nka sister urumva wewe abari nka sister nyene ngomba kumuhanura nkamugira inama nkamwubaha akanyubaha kugira ngo akazi kacu kashobore kugenda neza rero ivyo urumva ntashobora kwinjira mu kazi nkora bitewe nuko nzi ko ntaho byonshikana cyane naho byongeza ego mu kurangiza ushaka kutubwira
igisanga kigeze kukuba kuri umwana iyo tuyumviriye muri iki gihe ubu nawe ucumva ugatwe igisanga cyambayeko chabari gikuje okay isanga cyambayeko ndibuka kera mbana na mukuru wanje bon turabana muhira dimo mukuru wanje yakunda avoka cyane hanyuma umunsi umwe abavyeyi se bari hanyuma agenda gura avoka amafaranga badusigiye muhira maze kwigura cije mu cumba urumva agiye mu cumba arambwira ngo hewe ngo genda ngo nzanire imbugita ngo ndashaka ngo kwiyahura umva nari muto yawe yiwe shaka kwiyahura asa kubera iki ngo genda nzanire imbugita gusa ngo ndakubwira impamvu bagenda yizana cyangwa ngo cisha munsi ya ngo y'urugi kubera yuko nyene numva naye nari umwana kandi nubaha mukuru wanje agenda yimuzana numva rero ntiyashaka ko nugura umuryango ngo simave mbona ko afise yavoka mu ntoki cisha munsi y'umuryango acambira ngo burya ngo hewe ngo genda ngo ndane ngo n'umunyu kuko naheza kwikira ngo nshira ko umunyu none umuntu agiye kwiyahura ashira ko n'umunyu ntabwo ni sawa ndagenda ndawuzana umunyu hanyuma umunyu ndawucisha munsi y'intunzi y'umuryango baje kucisha munsi y'umuryango namubwira nti rero je ngiye kukurindira umbwire hanyuma umbwire ukuntu bigenda kugira ngo wiyahure nani wabona wiyahure cumbwira ni yahure nanje hanyuma aheze nk'iminota nk'itanu numva ndarambiwe nsunitse umuryango nsanga ariko arajya avoka yicaye yibagiye no kuga nti uriko arajya avoka kumbe uriko ambaye ushaka kwiyahura kumbe ushaka kujya wenyine okay bakuzi bari Mix TV urumva umukinyi wa filime kandi no gutwenza atubwiye igisanga yahuye na cakiri umwana nakaye kaza mushobora kubwira abakuzi bari Mix TV bariko baradukurikira abakunzi bari Mix TV cuno basaba no kuza kuri nzissaonlinetv bakaraba urukurikirane rw'amaseri turiko turakora yitwa ubuhemu burenze series ubuhemu burenze series tugeze kuri episode y'umunani buri wa kane dusohora episode nshasha turabasaba ko badushigikira turabasaba ko batuba hafi iyo umuntu aguhaye like yiwe cyane j'aime mu gifaransa agashira ko commentaire akakubwira ati ibi bintu ndabona ari byiza baguteye courage yakubwiye ngo si byiza naho akakubwira impamvu abona atari byiza ni kimwe mu bidufasha kugira ngo dukosore amakosa tuba twakoze hanyuma iyo koze share ho abari bindi kuko abagufashije aguteje imbere muri make umuntu iyo akoze share imwe abangana n'umuntu aguhaye amayero nk'amajana 3 ni mpamvu ndayifata gutyo ni kwera yuko iyo atanze share igashika ku bantu 2 3 4 bagakunda ivyo ukora abara abakunzi baba bahoraho kandi iyo baravye ibintu ukora bagutera intege kumva kuzohora ubikora rero bakore j'aime hanyuma ntibibage no gukora j'aime na like kuri Mix TV bahore badushikira muri make mu byo dukora kugira ngo tubashe kugera kure hashoboka ego ifilime ubuhemu burenze ifilime nziza cyane iri gukinwa n'umuntu wa diaspora dufise ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi tuba ngaha mu gihugu cy'Ubudagi turabakunda ubananye mudukunda kandi turizera yuko ubiri buvara n'ubufu turi kumwe birashoboka cyane ciao